kizoba kimeze kuri wa kabiri igenekerezo rya gatanu kigarama umwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Azoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Kayanza aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hazobandanya hibonekeza imvura hose mu gihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Gitega, Muyinga hamwe na Kirundo. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru bizoboneka mu ntara ya Cibitoke aho bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:44 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:02 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha, mwakoze kuyakurikira, mwayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere, na Nadia Ndayizeye.